kandi novuga ngo nyuma yaho tubona basubira kuba equipe no gitsinda bitana ariko ikankesa yego ikibazo ni kiri bugaruke ngo mbega Barca kweri kiyankesa cyane turazi ko no musi secteur défensif nimwe muri secteur novuga ngo FC Barcelona kiragira mu bibazo bigiye bitandukanye ndetse no muri median novuga ngo no musi ugiye kuraba busatirizi Barcelona izokoresho ya Mari ikoresha Lewandowski yagarukanye Fati ikoresho Ferran Torres kote abasatirizi atari nk'aba ba Rafinha bashobora gukina mu busatirizi mugabo bashobora gufasha no hagati mu kibuga ubona ko secteur offensive cyangwa se mu gijanye n'ubusatirizi Barcelona ntiyakozwe ko cyane n'imvune nko hagati mu kibuga cyangwa mu defense bivuze ngo uno musi yo muri defense cyangwa muri mediane bitameze neza twarabonye ko biza kuafecta no mu igori cyane na cyane cyane ko mu igori rya Barcelona musi peut-être turava kuza tubiza turava tubicako byagiye biranagaragara ko no mumenyereza yitwa Dietz Afrika avuga ati nima tugomba guhanira ibikombe byose tubwirizwa gutunga umunyegora conquerance Marc-André ter Stegen bivuze ngo igori giwe naryo yaragize ijana ku ijana iyo utize igori ijana ku ijana mayigarugiye gukina defense kabihuzagurika muravyibuka Inigo Martinez nibaza ko ni saison yewe ya mbere yitwa ko atanguye akomeye muravyuka mwaka weze yinja muri equipe ya FC Barcelona avuye kwa Bilbao nkino za mbere nyagaragara kwera imvune ariko kandi gihe yaramaze kubakira ahura na concurrence y'umwana yitwa Pau Barsi na Araujo bari bameze neza ndetse na Christensen rimwe na rimwe nigeze aronka umwanya wo kwisanzura bivuze ngo no munsi yisanze equipe iri muri obligation yo gukoresha Inigo Martinez bagacha mukoresha na Pau Barsi yaragikeneye experience yo kwigira kuwitwa Ronald Araujo raison pour laquelle mvuga ni sino konta kubitsindo Barcelona yinzizwa ahubwo ndi bukonte mbega babwirizwa kwiya difference ngana gute n'umukaba witwa Real Madrid we yamaze kutwereka ko umwanya n'umwanya bivaye na effectif afise ubugikomeye irimo abakinyi bari experimente bazi ico gukora ishobora kubaratrapa cyangwa ishobora kubashikira ngoro nimbuzi ko ufise igihunga kuri nyuma ya umwanya n'umwanya yo gushikira ugira comeback ubwirizwa kwiruka ukamusiga hakiri kare kuko no musi ugiye kuraba no mu mwaka weze bujya kugeza ku ndwi ya gatandatu FC Barcelona barabambira n'amatagara ku 16 Madrid bari nyuma n'amatagara ku 15 ariko hagati ya Madrid na Barcelona n'ubundi hariyo Girona bivuze ngo iyi ni message n'ubundi bafise nubwo bariko bariruka si jambere Barcelona baye muri bino bihe izi ko ari ya mbere nyuma ya bari Real Madrid bazi cyo gukora basabwa gutsinda kenshi gashoboka kugira ngo wa adversaire wabari direct aze kuba yiratrapa bagize gute baramaze gusana bamusiga rero nibaza ko ni intango nziza kuri FC Barcelona ariko zida determine ijana kwijana ko baje gutwara igikombe nkuko na Madrid no musi yabari ya mbere tutari guca twemezana kwijana kigiye gutwara igikombe ariko nakazi gakomeye kuri Flick mfatiye kubiye bigoye equipe yari irimo kuva mu ntango zigana kugeza muri romwaye intango za Bonland kuri equipe ya Barcelona ati izuba kandi gihongeye gusubira kurasa mu gisagara ca Catalonia nyuma yigiye kitari gito equipe iri mu maboko ya Xavi Hernandez ariko kandi yagataho nawe yari yasubiriye mu ba Quick Setien na Ronald Koeman kona ko equipe itarigira isura muri rusange ariko nyuma y'umuzo wa Afrique ingino zigana kuri 6 mu 14 kuri 18 ibitsinde 22 mu ngino zigera kuri 6 gusa equipe kabiri ku mwanya wa mbere abantu bati izuba ryongeye gandi gusura kurasa mu gisagara ca Catalonia nyuma y'uko Afrique aje tinubwo batamwemera ariko bigaragara ko uyu mugabo w'umudagi hari ikintu gikomeye cyane aje gufasha equipe FC Barcelona kanatsinda biranagaragara gushika muri kano kanya ni ya mbere hamwe hogira ikintu gituma champion inagarara muri kano kanya nkuko twabibonye bishobora gushoboka Barcelona bataye igikombe ku mugabo witwa Hansi Diat Flick uyu muzo wa Barcelona nziza muri no saison uravuga kwiki umumenyereza mwiza cyangwa n'ubundi equipe n'umwaka ategereza kuza ari nziza sero n'abakinifisa kuri bwanje novuga ngo kwa Barcelona muri kano kanya tuvugana ibihe ni vyiza ariko nashaka nubwo kwa Barcelona bihari vyiza ni vyiza bicanze nibibi kuko iyi Barcelona ndiko ndayibona mu isura nabonye mu equipe ya Liverpool umwaka uheze yego kukina match mukayitsinda mugatakaza umutitirere kukina match mukayitsinda mugatakaza umukinyi ngenderwa ko wa equipe erega n'inkino zibiri zikurikirana batakaza umukinyi uratakaza kandi yamaze gufata ritme undi ya gatanu ormaragiye kundwi ya gatandatu ucitakaza Marc-André ter Stegen kandi hose equipe ironse insinzi kandi equipe iri kwiratsinda mugabo kandi binashimishije wanashaka mugabo bikarangira nuvuga ngo umukinyi umwe agiye kandi akagenda wa wundi bigoye gusubiriza kuko bivanye na nibiharuro equipe vise muri no mwanya uno munsi abakozi ba Barcelona bamwe n'abandi haraba branding Marc-André ter Stegen bivanye nuvuga ngo n'amabara maze imisakorera equipe nk'ibyo yakoze kuri Monaco bavuga ati niwe yahesheje Rudiger Eric Garcia niwe yatsindishije equipe niwe yagize iki mugabo hari umugani baca mu kirundi ngo igito gitabwa iwabo Stegen n'ubwo ngo mvye akaba gito nibaza ko nta mukunzi wa Barcelona n'umwe
atari ubufatwa n'ibishobisho azokwigera yibagira ivyo Stegen yafashije equipe tunabigaruka ku Bayern. rero ku bwanje novuga ngo izi nguvu zose no munsi equipe ya Bayern ya Barcelona plutôt bafise si equipe ikomeye pe numumenyereza mwiza wanashaka umumenyereza mwiza yongeye kunyereka Rafinha mu ishusho y'umu kapitene mukuru wa equipe ku bwanje yari yambaye brassard yari namubire by the way responsabilité umukinyi w'umukapitene bafise mu kibuga nizo nabonye mu mugabo yitwa Rafinha gusumba ukugenda ubona novuga ngo ba Ronaldo Araujo canke ba Marc-André ter Stegen binavugwa yuko yanagizwe umwe mu bakinyi bashobora kurekramira abandi mu gihe umugabo witwa Marc-André ter Stegen wabari mu igoro Marc-André ter Stegen yabari mu igoro ari kapitene binavugwa yuko Rafinha ashobora kuba ari we yari yaragizwe ya mu mategeko mashasha ya no mwita derege no mwita gute mu mategeko mashasha ya Liga e-Sport ndetse n'amashampiyona gatandukanye biravugwa ko kirazira kumukinyi iyo ufise wese aza kwa aggress arbitre amubwira amajambo yigombi SRT yo mufise kapitene w'umunyegori iyo rero mufise kapitene w'umunyegori uyu mu kapitene nyene agomba kuba responsable mu kibuga areza kaderega cyangwa se akaba yonuma umu responsable ari wajeje kutogana na arbitre kuko urumva umunyegori abari mu igori yikosa ribereye hagati mu kibuga biragora ko umunyegori mugari kapitene ashobora kuba yoshika umaze rero kuba derega umugabo yitwa Rafinha Desbero umunya Brazil nico nakunda kubwira nti jewe Dietezans Freak kuvaza umandi Barcelona sino kubesha bagura Rafinha umuntu wese ndaza kurikirana umupira w'amaguru yabonye Rafinha yo kwa Leeds abantu bose bari baravuga ati noneho Barcelona igiye igiye gusura kuronka umuyeri yateye ubwoba nka Neymar Junior mugabo kuza agasanga umugabo witwa Xavi Hernandez ubushobozi bwe bwo kumenyereza buri hasi y'ivyo ashoboye Xavi Hernandez nta kintu yafashije Rafinha nta nakimwe ahubwo kugica mufashije yamwononeye nivo amusubiza inyuma nivyo yarasanze Ousmane Dembele novuga ngo kuri posta asanzwe acako ariko vyari binaryoshe wewe kubera bashobora no kumucisha ku 11 mugabo hari igihe yagera Bricora ukabona yuko ba Gavi ba Pedri bavanwa muri Mediana bagaca ku 11 yego rero no munsi Dietezans Freak ikintu cambere nanakunze discours yiyo aravuga ati umunsi wa mbere nshikaba i Catalogne imyimenyerezo ya mbere narabonye Rafinha numva ndaryohewe ndabana nti equipe irafise umuntu ashobora kuyitangira agatanga ivyiwe vyose ataca sigaje rero equipe ya Barcelona nabonye ku match ya Villarreal wanashaka tunagarutse kuri line-up yatanguye mu kibuga yatanguje mu igoro mugabo witwa Marc-André ter Stegen ku nimero 2 hari Jules Koundé kuri zitatu hari umusore yitwa Gerard Martin muri axe centrale harimo Sergi Dominguez na Inigo Martinez hariko akina muri hole y'aba double casseur yari Pedri Gonzalez na Eric Garcia imbere y'aba hari witwa Pablo Torre Lamine Yamal ruhande rumwe Rafinha rundi Robert Lewandowski rundi nabonye Lamine Yamal asanzwe ku mugoroba uko gusumba uko twari tumwiteze canke abakunze umupira w'amaguru bari bamwiteze bose muri rusangi nivyo imaze kuba ufise rya zina abantu bose ariko yanakoze akazi ya nico ndiko ndaza kugusigurira iyo umaze kuba ufise rya zina rimaze kuvugisha isi bagomba kuba bakwitega ko bikomeye iminsi yose bagomba kuba kwitega ko bikomeye iminsi yose kandi niyo tobitanga igihe cose uzura Vinicius match yo munanira mugabo ntiyabura action imwe akora ukamarika yuko Vina ari mu kibuga ukabona itandukanira nico kintu rero arana umwana muto ya text red deep nico ndiko ndakubwira ku gitsindo ca Rafinha ndavuga ni igitsindo ca gatanu Jules Koundé yatoye baro agorora arondera akakana gatoyi ka Lamine Yamal ibaro rimwe kayegeje imbere abantu bibuka exterior di Pierre Modric yahaye Rodrigo Goes bakina na Chelsea muri Champions League 2022 similaire nijya nyene ndavuga ati nubwo Lamine Yamal match yogomba kaba yansi ibi vyonyene vyeretse abakunzi ba Barcelona vyeretse isi yuko hari indi responsibility umwana agomba gufata mu kibuga rero ku bwanje kwa Barcelona imbere ya Villarreal nabonye abakinyi banashaka vise nivo nziza uyu mwana yitwa Gerard Martin ku nimero 3 Leandro Barda titonze nabonye ko afise umukonkira hari akagasore kakinishwe muri axe centrale urabona yuko experience atari kirenga mugabo Sergi Dominguez ubona yuko navuga ngo attaque ya Villarreal yari yabagoye biza kuba bikunda poko Barca amaze kwinjira unangundire gato dukurikirane saa Safibu duhite tugaruka tunakomereza aho twari tugeze Safibu iramenyesha isaha ni saa 1 z'ijoro unyoye ji safi usinzira neza unyoye ji safi usinzira neza cyane birumvikana ko tumaze kuba twinjira mu isaha yacu gira kabiri turi mu makuru menshi gatandukanye ariko haravugwa ko mugabane burayi na cyane mu kiganiro sport zone cyacu cyo kuri n'umugoroba bataraza kuri YouTube channel yacu nkomeze kubahamagara ariko namaze kuba mushikaye mukomeze ku ugubwa neza cyane wari ku mugabo witwa
bari kumwana muto cyane yitwa Lamine Yamal ndetse n'umwuka muntu mwiza muri equipe Barcelona. Yeah, nariko ndakubwira ni equipe yatanguye mu kibuga ubwanje uno munsi ngiye gutanga amanota. Hari umugabo afise amanota mabi ko bwanje atosubira muri equipe n'umunsi umwe ataje agomboye. Eric Garcia. Garcia no gufundikanya kwa kocha no kubura uko agira. Batanguye match ari kumwe na Pedri, ari kumwe na Pablo Torre. Muri mediane ya Villarreal harimo umusore yitwa Alex Baena ateye ubwoba. Baena ntafadika. Bakacagira na kapitene a control urukino rwo gusina naho bahura na Barca na Real bacanze Daniel Parejo. Hagera hano Pedri ntarekipera, Pablo Torre ntarekipera. Recuperation za Garcia 0. Barcelona yagiye gusubira guhema neza kuko bagiye kuruhuka. Robert Lewandowski amaze kuba batsinda ibitsindo bibiri ariko umwana yitwa Jeremy Pino yari amaze kuba bagombora bagenda kuruhuka bibiri kuri kimwe. Wanashaka bagiye kuruhuka bakwiswa ipoto. Sinibuka ko yari ya Pepe, sinibuka ko yari yandi. Pepe munya Cote d'Ivoire, Pepe kwa Arsenal. Niwe natanze assist igitsinda. Ubona yuko uravye mediane ya Barcelona ibintu bariko barakina premier mita. Vyari biteye isoni kugera aza gufata akinjiza umwana yitwa Marc Casado, yinjiza Pau Cubarsí muri Central Dominguez aravamo. Total equipe kirahinduka irasubira tora ritme yabo. Gusa umve ngo Casado yinjiye hasohotse Pedri. Akuramo Pablo Torre yinjiza Pau Victor Rafinha cagaruka hagati ku numero 10. Pau Victor acasubira ku 11. N'umumenyereza asubira fonctionner. Umumenyereza atanguye kutwereka Edouard Signare ko atanguye kumetriza equipe yo Pemporta badari. Uno munsi nimwe mu bamenyereza bamaze kutwereka ngo kugeza ku ndwi ya gatandatu nubwo ugarukana abakinyi biwe bose muri equipe arazi ngo umwe wese ashoboye ibi, umwe wese ashobora kumfasha mu gihe kanaka. Ni naho nagira ngaruke uranakoze equipe Vraya se equipe muri La Liga eSport tumaze kubona ko ari na equipe wanashimye banga ino saison yo iteye ubwoba ibangamira equipe ya Madrid ndetse na equipe Barcelona. Ongera ko kuri no saison twabanye equipe Vraya nziza kuko nimo maze kutunga Parejo kanatungana Nicolas Pepe muri equipe yawe. Ino saison ya Sayos Perez muri equipe yawe akagasore ka Jeremy Pino. Kumva ko Barcelona ibasanga Stade de la Ceramica Buenos Aires ikabatsinda ibitsindo bigera kuri 5. Access Central Eric Bertrand Bailly. Mu gihe Barcelona bigaragara ko nabo yari ifite na captain yasohotse mu 45 yaramaze kubagira ikazo c'imvuni. Barcelona Villarreal kuri Stade de la Ceramica bakabatsinda ibitsindo bigera kuri 5 byose kuri kimwe. Iyi sinye urevuga ko ikimu mu masegonda nka 5 gusa. Babandanje kwerekana ko ari mwe muri equipe ikaze malgré ibibazo ifise ariko ibibazo Barcelona ifise uno munsi bishobora niburi buri gufukwa bukebuke n'ubusatirize bwiza bafise. Kuko iyo udafise defense nziza bigusaba kumara umwanya munini usatira equipe adverse ikarukira igasubira inyuma. Bitandukanye nuko nawe uri kura defender kwa equipe adverse iyo defender nayo nabwo ibidafise defense ikomeye. Wone kuvuga ngo ugera ku igori ryayo gake ikaza ku igori ryawe kenshi. Egare ko wowe uri kuraba atake cyane cyangwa se wowe bariko barasatira cyane. Nutagira defense ikomeye byanga bikunda turaza kwa tubona yuko defense yawe ibayabaye. Mu gihe Barcelona biragoye ko tuzobona ko ifise defense ibayabaye. Signare nyine tuzoronka twiyumvira kuko equipe yankeza cyane. Presque mu minota 6 bakinye niburi buri 5 muri 6 baragiye barankesa ibitsindo. Bisigura ngo uno munsi equipe FC Barcelona nivyo hariho signale yo kwibaza gituma bankesa misi yose mugabo kwereka batankesa byinshi. Yegare ko nubwo batankesa bafise defense rivyo itameze neza cyane kwijana ngo babishaka mugabo akazi gake canke rimwe na rimwe barahema. Baronka umwanya wo gusa nko baruka kubera yuko umwanya munini Barcelona bawumara attaque yabirikira kora yagresa equipe adverse. Ikintu kimwe uno munsi Barcelona yugiye kuraba novuga ngo inguvu kuko umaze kubutakaza nka Ronaldo Araujo muri defense centrale. Bari bamaze kuba bubaka novuga ngo ikintu kimaze kwa nk'igifatika nawe yataragerekana garuka. N'abamye baratubaze garuka giwe sivu. Bari bamaze kuba bubaka novuga ngo partnership imaze kubimera nk'ikunda hagati yawe n'umwana muto Pau Cubarsí. Pau Cubarsí no mu numero 5 Araujo ko mu numero 4. Araujo aravunitse nta yindi shwa bafise. Nukuza n'undi mu numero 5 agakinana no mu numero 5 wundi. Umwana yitwa Pau Cubarsí wo kubera ashobora gukinisha pied droite acha agaruka agakina nko mu numero 4. Nukuvuga ngo uyu munsi kwa Barcelona kiyoze kiri muri defense ni iki? Hari aba basore Pau Cubarsí na Inigo Martinez. Iyo uri kuraraba nivyo Martinez n'umudefenseur mwiza cyane kandi Cubarsí afise niveau
nayo imwemerera yuko uno munsi amaze kwitwa umukinnyi mwiza wa FC Barcelona. Yeah. Mugabo urabona yuko bose mu mutwe barabizi ati jendo mu nimero 5 agomba gukina yibanda ku ruhande rw'ubamfu nawe yikina yibanda ku ruhande rw'ubamfu ugasanga bari ko batakaza umwanya munini nyo ku nimero 4 ugasanga hari libre cyane. Gusa ikintu kiza gutunga Barcelona iki Barcelona je akakana kama Casado maze kukabona mu ifoto ya Pablo Gavi nta nguvu kagira nivyo. Mugabo baro itagusohokanye cyangwa itakaza karaguherekeza makwisubije wanyu mu igori. Nukuvuga ngo barafise esprit de combativité ugaca usanga Lamine Yamal na Rafinha bameze neza equipe adverse iri kuri pressure. Attaque muri rusangi niri kirakora akazi kuko ugiye kuraba no munsi mu biharuro equipe muri Manchester United nayibabwiye urukino batankesheje igitsindo no rukino rwa Valladolid gonyine match zisigaye Rayo Vallecano bakina na Valence bakina na Girona bakina na Atletico Bilbao n'urukino baraye bakina Villarreal bose baratsinzwe igitsindo. Mugabo gacho mwizo nkino zitano no munsi Barcelona basize ibitsindo 22 bivuze ngo bazigama ibitsindo 17. Yeah. Bivuze ngo bafise defense itari kirakora akazi ngo kari mugaba akazi kabo bafise imashini imbere cyazikombrio vide mugiye dufata nko kwa Madrid. Ikikwerekana bo bafise attaque nziza mugaba itari kirakora kugira ngo defense yabo yoroyego. Yeah. Defense ahubwo iri kirigwa ko gusumba. Ino attaque ya Kylian Mbappe nta kiri kirafasha defense ya Antonio Rudiger na ba Militao kuko uno munsi barigwanye ko maze kwankesa ibitsindo 3 mu match zitandatu. Mu gihe ugiye kuraba usatirizi bwabo bamaze gutsinda ibitsindo bigera kuri 13. Igera ko equipe ya Real Madrid uno munsi ugiye kuraba defense yabo yarigwanye ko bituma nubwo attaque itotanga ibyo bayiteze ko equipe itankeza cyane. Mu gihe Barcelona defense yagerageje kwigwana ko biranka mugabe cicungurwa nuko attaque yabo imeze neza ibagabaniriza akazi reka nabivuga nuko rero kuri equipe ya Barcelona bitanu kuri kimwe kuri Stade de la Ceramique ariko batakaza captain wabo Marc-Andre ter Stegen wagagi yakira kuri 33. Gato urukino rwejo rwa Barcelona rwakomeje kuma kwiyumvira muri La Liga EA Sport baratora mu match bisunze iki habaye ikibarabiki ivyo umuntu yakinye ivyo umuntu yakinye nimba arivyo bitanga on the match. Robert Lewandowski niwe yatoye nk'umukinnyi. Robert Lewandowski yatoye on the match yatsinze ibitsindo 2 nta yindi contribution imwe yagize mu kibuga. Hano haraba amakosa kenshi uravye contribution dufata nko ku rukino rwa Madrid Vini akagombye gutogwa nka meilleur joueur wa match kuko yatanze assist amaze kwinjira tsinda n'igitsinda niwe yakoravye urukino yakinye ibaze exceptionnel yatoye no ndi match. Rodrigo nuko vyariko biranaboneka. Robert Lewandowski yatsinze ibitsindo 2 kimwe ku pasi ya Pablo Torre ikindi wa mupira w'umutwe usetswe na Eric Garcia umusaza ari atera na gari yincanye ni Davaje umusaza ari saziye ngo nimba umukinyi yobe yagarukanye Barcelona muri mood ni Rafinha amaze kugaruka ku nimero 10 statistique mare Galandri arabakinyi bahekwa kandi tubanze kuyibona nko kwa Barcelona Rafinha ntabe wo ndi match kenshi abimerita rero kumva ngo ni abayo ndi match rimwe na rimwe no twerere dukunda kuba ugasanga nakani yatowe nka ndi match kandi yabimerita ugasanga nakani yatowe canke nakayatowe atabimerita nibaza ko atari ibintu tuca ko cyane kuko sinibaza nk'ubu duteretse ku meza nko muri no sezo aho Rafinha yicara karagwanira agashimwe ka meilleur joueur ko Lewandowski azoyica biragoye Peforte le nombre yabaye homme du match Rafinha no musi ni mwiza kote kuba mwiza muri equipe gusumba Lewandowski. Marc-Andre ter Stegen asohoka ku marira menshi cyane ari muri Kivier cyangwa se ku